kaze nshuti namwe bagenzi muko murumviriza Radio Peace FM mega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza duhari jambo ni kuri Radio Peace FM Kanije ni mana kurema yambari igitenge gesiteri igiti azinduka umutwenzi Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muriko muratwumviriza. Iki ni ikiganiro duhana ijambo, ikiganiro cama kigaruka ku bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Muri kino gihe mukamuzi ko mu Burundi ata kindi kiriko kiravugwa nyamukuru atari ibijanye no kwitegurira amatora, ari nayo mpamvu muri kino kiganiro duhana ijambo cuno munsi tuza kwibanda ahanini canke dushimikira ahanini ku bijanye n'uruhare rw'umukenyezi mu bijanye no gutunganya igihugu canke nimba kuri abakenyezi baserukiwe mu nzego z'igihugu. Mbega ko amatora yimirije abakenyezi bariteguye guseruka ku bibanza bifata ingingo, mbeho uretse no mu gihugu mu migambwe abakenyezi barahabwa ibibanza bibereye mu mashirahamwe yigenga hoho abakenyezi baraseruka. Ngibibazo rero tugiye kwibaza hamwe n'abatumire buno munsi. Ikiganiro gifashe mu mugongo n'ishirahamwe Akate, ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu, aho bakoranye na Radio Peace FM kubijanye no kuraba by'ukuri nimba ikibanza c'umukenyezi mu nzego z'igihugu giserukirwa nk'uko bikwiye. Muri kino kiganiro nza kuma ndi kumwe n'abapfasoni babiri hamwe n'umushingantahe umwe, bose basanzwe bakurikiranira hafi ibijanye n'ubuzima bwa politike bw'igihugu. Jewe rero nza kumashikira kino kiganiro nitwa Jofrida aba ndiko ndafasha mu buhinga bw'ivyuma na Yves Irakoze. Reka mukanya ncenza nakira abatumire twabazanye mu rugo mu kibano iterambere mu rugo mu kibano iterambere no mu ntwaro kira muvyeyi amezi 9 ndi muri wewe. Ego nari mpereje kubabwira ko ndi kumwe n'abatumire muri kino kiganiro. Nza kuba ndi kumwe n'umushingantahe Patrice Sabuguheba. Patrice Sabuguheba, woba unyumva? Ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Ego Philbert, ndaramukije madamu Erari Nibizi, ndaramukije kandi na madamu Yuzura Chako turiko turayaga. Mwakoze. Ego Patrice, wowe abatakuzi mu bya politike, ibikorwa bya politike bikorera he? Murakoze cyane. Ahandi kuturiho turavugana ndi mu gihugu cy'u Burundi, ndi gisagara ca Bujumbura. Mu bya politike ngira ngo yewe harageze n'ibyo kuvuga imigambwe bigora kuvuga, kuko iyo migambwe irubakwa igasamburwa, yubakwa isamburwa, urumva ko neza bikagira nk'ubu ndi mu mugambwe CNL, mugabo nk'uko mwavyumvise utari kuriwe kuja mu matora ya 2025, urumva ko neza bikagora kuvuga imigambwe yango duheza tuvuga imigwi ya politike gusa. Murakoze. Ego ndakumbe twaza kubigaruka ko muri kino kiganiro turi kumwe n'umufasoni Erari Nibizi. Erari Nibizi nawe reka ndaguhitaze muri kino kiganiro. Amahoro neza Jofrida, mwakoze kuntumira kandi ndaramukije nawe duhuriye mu kiganiro hamwe n'abaza kutwumviriza bose. muri kino kiganiro kandi nza kuba ndi kumwe n'uwundi mupfasoni Marie Louise batikakoreka namwe ndabaha ikaze muri kino kiganiro.
murakoze cyane ejo hanyuma nanjye nyine ndabaramukije ndamutsa abatumire turi kumwe ndamutsa n'abaza kutwumviriza muri iki kiganiro bakoze ego umupfasoni nari nibiza akaba arongoye runani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu CBDH hamwe Marie-Louise Baricako nawe akaba arongo umuhari w'abakenyezi n'abigeme witwa Inamahoro iramwumvise saba guheba ko ari mu gihugu cy'u Burundi mbere akaba ari no mu mugambwe CNL. Reka cemera kuri wewe Patrice saba guheba uri wowe uri mu gihugu cy'u Burundi urabona urubuga rwa politike uko rumeze aho ukorera urabona umukenyezi ahabwa by'ukuri ikibanza gikwiye mu gihugu muri kino gihe mu bakenyezi bari mu gihugu urabona ko baseruka mu bibanza bifata ingingo. Murakoze kugira ngo nishure kuri ico kibazo ndafata kanya gatoyi mu nkundire kukuraba ingene kahise k'uburongozi aho twagiye turabona abakenyezi ba mbere batangura kumenyekana ko bari mu nzego no kuvuga ko bari muri leta cyangwa mu zindi nzego z'igihugu kugira ngo jewe naciye ubwenge numva kuri bagaza bavuga umupfasoni Samoya Koleta bavuga Efrazi Kandeke n'abandi mu nyuma ndumva kuri Buyoya Victoire Ndikumana n'abandi twagiye kubona rero umukenyezi aja mu kibanza gifata ingingo mu 1993 kuri leta yari ishinzwe n'umuhisi perezida Melchior Ndadaye niho twabonye umupfasoni Sylvie Kinigi abaye umushikiranganji wa mbere w'umukenyezi aho urabona ko bitamaze umwanya mugabo ico gihe vyaruguruye ko abakenyezi binjira muri leta ari benshi buke buke kugeza naho haza ibiganiro amasezerano y'Arusha ayo masezerano y'Arusha rero araheba ava mu vyiyumvira aja mu biharuro aho bavuga ati abakenyezi niburi baronka ibice 30% ukuvuga byoshobora kurenga ariko niburi ntibije mu busi ibyo rero byaratumye dutangura kubona abakenyezi mu bintu vyitwa intonde za politike mu migambwe mu 2010 bariga kubikorera mu 2015 uko nyene ariko izo ntonde ukabona ko abakenyezi bapangirwa urumva bo ntibipanga kuko sibo baba barongoye imigambwe barapangirwa ico gihe rero bakabafata nk'abaherekeza urutonde kuko yuvuze ngo batatu ba mbere badasangiye ubwoko yego barashira nk'umukenyezi kugira ngo yuko abo bagabo bagenda muri urwo rutonde byaragiye birapangana intonde byo gushika n'uno munsi mwashaka aho ndi ndabibona muri famille politique ndimwo ndabibona no mu yindi migwi ya politique ivy'intonde barabikora gutyo abakenyezi bakabishira kubera iryo tegeko riri mu masezerano y'Arusha ryavuye rija no mu ibwizwa shingiro gucyonye ariko ahagoye ngira ngo mushobora kwibaza ni mu bibanza rero bifata ingingo bijya bigenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bitadeka aho niho uburorero ari bwinshi uza kubona yuko abakenyezi sinzi ko babakumira babishatse sinzi ko biba batabishaka mugabo bagasanga vyabaye urabona ibibanza biragwanirwa ni kunyinyurana naho ngira ngo nobandageza mu kugurura ikiganiro murakoze ariko sabu guheba aho usanzwe wangura ibikorwa vya politike aho abakenyezi naho murabaha ijambo murabashira mu bibanza bikomeye canke namwe mubikora kugira ngo mwerekane ko umukenyezi aba yashizwemo gusa ariko mukabona ko batabishoboye oya sinoheza mvuga mu muryango wa politike ndimwo gusa kubera ko ivy'intonde mu bisanzwe kubishobora no kutabishobora ngira ngo umuntu uza kumenya ko atabishoboye umubonye ashitse mu mabanga ahandi uko integuro imeze aho ndavuga nko mu mugambwe CNL uko byari bimeze uko bimeze kandi
kuvuga tweho biroroshe kuko mu mugambwe haba hariho umuhari w'abakenyezi, haba hariho umuhari w'ugwaruka, nkuko haba hariho n'inzego z'umugambwe, abo baba ubabona. Kandi niko bimeze no mu yindi migambwe, waba na CNDD-FDD ziri ku butegetsi, baba na IPRONA twakuriyemwo, warabona ko dukura turi muri GRR bakawita umuhari w'ugwaruka, hakaba umuhari w'abakenyezi, mwe n'ivyo biraba. Ariko rero intonde washaka bakanazubahiriza kuko ubu bafatira ku masezerano y'Arusha. Ubwabo mu kuzubahiriza ukabona ko ari abantu ari kugira ngo bafashe kugira ngo intonde zitambuke. Naye handi ukwigungira ko kw'abashinga ntahe cyangwa kw'abagabo kuracibonekeza kuko biranabura, ugasanga umengo uwo mukenyezi apfa kumushiramwo, ahandi ho yogumiza abagabo gusa, ikimenyetso kitabesha. Naho ku ntonde nyinshi mu migambwe nka yose maze kubona uca usanga hariko hatangura abagabo babiri bakurikirana, bisigura ko umukenyezi baza kumuzana mu kibanza cya gatatu kugira ngo amere nk'uwuzuza urutonde. Ahandi ho ni gake usanga umukenyezi bamugize inimero ya mbere. Aho rero ivyo biri ku migambwe nka yose, ku migwi yose ya politike, biracameze uko. Birabona ko abagabo baritondeka, baripanga, ukuvuga ko ahenshi nibo baba batwara, bariko ajejwe gukora izo ntonde. Naho nyene ubona ko bigoraniye. N'ahandi ubukerebutsi, ubwenge abakenyezi babufise nk'abagabo. Jewe abo twigana mu mashure narabona ko ndabarusha canke bakandusha, nukuvuga no ngaha muri kaminuza nkora ndabona ibisata birongowe n'abakenyezi ni nta makemwe, no mu gihugu nuko. Mugabo iyo umuntu atari we yariko aritondeka, bariko baramutondeka, ugasanga ngo kuvuga abahizi no kwibanza, urumva ko abagabo baca bibanza. Murakoze. Ego, reka kumbura imbere yuko uza kwanga ari n'ibindi, wagumye uvuga umugambwe CNL, mugabo abantu ntibamenya neza hari CNL zibiri. Sinzi ko nimba biri ngombwa ko tomoro yari yo mugabo hari CNL zibiri. CNL zibiri zihari, CNL zibiri zihari. Kujya mu bikurikirana, cyo gituma ivy'imigambwe nashaka no kubireka kuko tukavuga ngira ngo imigwi ya politike, isambugwa ry'imigambwe canke itanamwe ry'imigambwe kuva Uburundi bwikukira. Mwarabonye ko Rwagasore Louis umukanwa kari mukani aronde ntari kwikukira, yari afite umugambwe y'Iprona, ariko hageze imyaka mikeyi iyo migambwe irafutwa, hasigara umugambwe umwe uriganza, ku buryo abaza barakubita amakudeta bazana intwaro z'agasumiranyo, baza biherekeza ngo mu mugambwe y'Iprona, ugasanga umugambwe rero kuri demokarasi na President Daye aje 93 yari mu runani rw'imigambwe, ahejeje gutsinda ibyabaye muravyibuka, bisanze mu biganiro hasigara hayaga Iprona na Frodebu, ugasanga iyindi migambwe umengo yafuswe. No mu biganiro vy'Arusha bakavuga ngo G7 G10, ariko ukaraba bayiserukira ugasanga baserukira imigwi. Aho CNDD-FDD zitsindiye 2005 2005, mwarabonye amatora y'ibihumbi 2010 aheze, nako nyene kwabaye kugomba gukumira cyane guhiganwa. Rero guhiganwa haba hariho babiri cyangwa batatu benshi bahiganwa kugira ngo hagere umwe atsinda. Amatora aheze mwarabibonye ko umugambwe FNL bace bawuhereza umuntu yitwa Jacques Bigirimana. Aho honorable Gatogwasa uno munsi kuvuga yuko ababa bahari bari ku butegetsi baratinya bati uyu muntu igihe cyose azoba afite umugambwe azokwama dutsinda, ikigoye nukuzokwama matwiba. Rero biyo bishobotse bakamukumira ntaje mu matora, biba byoroshe kandi kubwabo biba byoroshe. Barakoresha amategeko ya seni, bagakoresha izo shingiro, bagakoresha n'ibindi, niko bigenda.
rero uno munsi turi jewe ndi mu mugambwe CNL ngo na Agatogwasa tukiriko turaburana muri sentare nibatwemerera uburenganzira bwacu turi mu mugambwe batabudusubije turabaho nk'abarundi bafite ivyiyumviro n'ata mugambwe twuba dufise ntitunanira kufita ivyiyumviro mu mutwe no mu mutima kandi turi kumwe n'indongozi n'uburongozi ni ukuvuga ahanini ndababwira ngira koko ikiba gihambaye hose wa gasore yatsinze nk'indongozi ndadaye yatsinze nk'indongozi rwasa uno munsi n'indongozi afise umugambwe canke atawufise ni ukuvuga ko abanywanyi abafise nivyo bibiri bihambaye kugira umurongozi no kugira abanywanyi umugambwe amazina birahindagurika ariko ahanini uburongozi bwa Gatogwasa nibwo bukomeye murakoze ego urakoze reka nje kwa madame Rare Nibizi wagiye uraseruka hamwe mu bisata za sendika wana gateka kazi na muntu kumbure n'ahandi ngira ntazi wewe byarakoroheye kwashika nk'umukenyezi canke hari nguvu wagiye urakoresha muri make ubona ari yihe ntambamye ituma abakenyezi badaseruka ngo baje mu bibanza bifata ijambo yaba mu gihugu canke mu migambi c'amashirahamwe yigenga murakoze jewe aho nagiye ndaca nivyo icambere bivange n'umuntu aba yarezwe je narezwe nk'umwana sinarezwe nk'umwigeme narezwe nk'umwana nkura mbona yuko abana b'abahungu tuvukana tungana hanyuma nkura guhera ku muvyeyi no mu mashuri niga nzi ko ntegerezwa gufata jewe nyene ibindaba akaba arije mfata iya mbere nkamenya ko arije ntegerezwa kwiteza imbere ntegerezwa gutera imbere ntakoze iki atawundi azokinkorera ngira n'ukuntu nize kure byarafashije kugira ngo menye neza yuko ntashizemo izo nguvu zo kuja kwiga ntazotera imbere niko je nakuze bamfata mugabo mu mashuri yisumbuye nize mu normal hama indera bigisha rero twe dufite abigisha batubwira yuko igihugu atawundi kirindiriye atari twebwe kandi ntibatubwira ngo mwabahungu mwe ngo mwabakobwa mwe twakina bimwe twakora bimwe tugasiganwa abahungu n'abakobwa tukabarusha maze no mw'ishure nize ko mu banyeshuri 24 ndwi ba mbere bari abigeme maze 11 ba mbere ahubwo harimo umuhungu umwe gusa hama rero je nakuze nzi yuko mfise ikibanza co kimwe n'umuhungu hanyuma ndatera imbere nivyo iyo umaze gushika imbere hariho abakubona sinzi ingene bigenda bakakwikorako mugabo cane cane nari mfise ikintu cyo gukunda ibintu by'indero navuga nti umwana atize ndafise ikosa uwo ari we wese ataroye mu ishuri ngo ayiheze wacumenga jewe ndafisemo uruhara rero ikintu ca mbere cyo kugira umuntu afate ikibanza abanza kubona ko uruhara rwiwe rukomeye cyane mu bintu biriko biraba hirya no hino babona yuko uwundi adateye imbere nawe aba ari mu ngorane jewe ico caramfashije kuko nagiye nsanga bantora bakampa amabanga mu ishuri biri muri secondaire gasanga bampaye amabanga hama kumbure n'ukuntu bambona bo je ivyo nayo niko nkora mu mubiri wanje nayo mfite ivyo nkora abantu bakibaza bati ujya kumbure twomushira imbere bijya akora atawa bimusavye arashobora kubikorera abandi hama rero ivyo bituma n'igihe ngiye nzoye muri universite usanga barampamagara muri ya mihari y'ugwaruka bati wowe ndi woburisha udufasha byo gukina ibikino by'amapièce de théâtre mu mashuri yisumbuye nkabona barampamagara nasanga bampamagara mugabo bampamagaye nkasha nsanga ntigeze gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo simaramaze abandoye ivyo rero no mu nyuma mu guhava shika mu banga yantuzeye ya sendika
je naribajije nti aho byahereye jewe ikintu c'intwaro rusange cyo kubona ko abanyagihugu bategerezwa ko nyene bakoresha ingufu zabo kugira igihugu gitera imbere. Ibyo byarankweze cyane, byarankweze hamwe nsanga no muri commune nasanga nagiye kugira ikintu nja gufasha, kasanga baciye bavuga bati ujye muntu muri commune turamukeneye muri kera, hakiri kera cyane ntaje no muri university. No mu nyuma rero uko bikura niho bagira bati ujye muntu twaramubonye muri ibi n'ibi ngo tumutore, bakabinsaba bati emera witoze muri iki. Haraho nahavuye nemera. Mugabo rero mu gihe demokarasi iri kwiraza muri za 91 92 jewe nagiye mbona bampamagara directeur ati twaravye dusanga wewe woje mu bantu baje kugira intererano batanga kuvyerekeye ibwirizwa shingiro, kuvyerekeye ibiganiro bijanye n'ivyo bumwe bw'abarundi. Ngasanga bampamagaye kuko mfise icyumviro jewe nabona ko gitegerezwa gushikirizwa, kandi kubera ngira nigisha n'inyigisho nkundagihugu education civique mu mashure guhera nkiri muto y'ingeheza normale, n'igihe mvuye muri university muri secondaire narigisha ikigwa canje mugabo baranka ico cigwa cyo gukundisha abana igihugu. Ivyo rero byaratumye numva ko tawundi notuma noreka ngo aserukire ntamutumye, nkumva yuko jewe uruhara rwanje aho ruri ntegezo kurukoresha, ivyo ntari bukore nkabituma abandi. Urumva rero ivyo byaratumye nsanga kubera n'abanagiye muri ivyo biganiro abanyumvise ingene mparira n'abandi mugabo sinshavure, kuko nawe nzi ko afite icyumviro nanje nkagira icanje nkagerageza kugira turabaho duhuriza. Muri ivyo rero byaratumye jewe sinovuga ngo ni intambara nagize yindi, barabinsaba bati itoze, nkagenda nkitoza, nitoje ngasanga bampaye amajwi menshi, ngasigara ndatangara nk'abandi bwa bundi abantu banyemera gutyo. Mugabo ndabishitsemo cyane ndabishitsemo naritanga, naratanga ibyo mfise, ibyo ntafise nkabisaba abandi mugabo nkabitanga, nkabwira umuntu ni ingo dukora iki, ngakwega abantu ngo dukora iki, ngo dukora iki. Urumva rero nkasanga muri ibyo bisaba kwitanga, bisaba kandi kuyaga n'abandi, ukabona icyo bafise n'icyo ufise, ugasaba ko muhuza, ko musangira, kuko biba ari ibintu atari iby'iwawe, biba ari iby'igihugu. Biba bisaba yuko utanga, abandi bagatanga, mugasangira, mwese mukaharonka inyungu. Urumva rero muri ibyo bijanye n'amabanga y'abakenyezi, kumbure benshi ntibaronka amahirwe nk'ayo mba nararonse. Abana barakura, ugasanga mu muryango bakura bazi ati wa gakobwa we, bakamwitaga wa gakobwa we, ugasanga wa umukobwa nta, ugasanga ukamenga so umwana. Noneho hakaca hageraho umukobwa agera ariko araja mu bigero, akagira agaciro mu muryango, akarima, akubakiye inzu, agakora ibikorwa byose byo guteza imbere urugo. Aba bantu bize amashuri nabo bakubakira amazu abavyeyi, bakagwaza abavyeyi, bakabarera, bakabasohora, bakabaherekeza. Ariko umwana w'umuhungu akamari naje mu bandi, akuze aja ku nama, itongo ni ry'umuhungu, umuhungu ni samuragwa, n'amategeko y'igihugu usanga yamushize wa mwigeme ko azobuntu gukorera ubusa ahavuka. Jewe kumbure ndashobora kuba nagize ico mara mu ikomine mvukamwo, mugabo maze kugeraho mvuga nti muri iyo komine mvukamwo harimo itongo rya data, reka nanje ndonka uburenganzira nk'ubw'abandi bana. Ntavuze ngo ndonka uburenganzira bw'umutegetsi, uburenganzira bw'abandi bana. Ukaje usanga amategeko avuga ngo nta mukobwa atorana, ukaje usanga hageze ko ibintu bikomera ngo wa mukobwa ngo aho nta jambo ufise, nta jambo ufise mu rugo kwa so wubakishije inzu, nta jambo ufise mu rugo kwa so wubakishije wigishije abana, wakujije umuryango. Kandi bakabifata gutyo, keretse umuvyeyi yagize umutima mwiza hakiri kare akabishira mu byo araga kwiragi ahaye abana. Urumva rero uko kuntu umukobwa dafise agaciro mu muryango, kwama ntagire n'agaciro mu ikomine avukamo, usanga wa mutima wo kugwanira ufata ikibanza cingira akamaro atawubandanya
agatuma na ba bana bariko barakura inyuma yiwe bataronka icitegererezo ugasanga umuntu bavuga bati umukenyezi naka bakandeke Fraziba n'abandi abo ndabibuka muri za 78 baje kuturaba mu mashuri yisumbuye baza kubitumvisha baraje kubitwigisha abarabashikiranganje ico gihe ku ntwaro ya mbere ya president Bagaza ndi nkaraba muravye hariya hejuru hari ukacuraba hamwe hasi mu muryango ku mutumba mu ikomine mbega yahasize iki kandi siwe nta nguvu wenyene abari hejuru abafise kugira ngo ako karangamutima k'ubutegetsi kari hejuru ako karangamutima gasigare ku mutumba urumva rero bihera mu ndero yo kuziko mu nyifato y'abavyeyi no mu ntwaro mu mategeko yubahiriza uburinganire bw'umukenyezi mu mategeko yubahiriza uburinganire bw'abana no mu ibwirizwa nshingiro urumva rero sinovuga ngo nagize intambara yego abavyeyi barabifashije mugabona cyane cyane nawe wenyine ukabibona kuko ufise aho sunikira rero ibyo biratera impuhwe kuko mu gihugu cacu abantu bari hejuru tuvuga ngo yarahise hamwe hasi turabura ugusasira bwa butegetsi bw'umukenyezi buri hejuru by'ubusasiwe iyo agiye ntaji iwabo ngo aronke ikibanza iyo agiye kwa sebukwe ngo tera iyo sema isake ngo inkokokazi ntibika isake ikiriho ugasanga wa mwigeme ntagira aho avugira babubwira bati wewe warubatse genda hariya muri komine naka wavutse muri Mugamba genda hariya muri Mutimbuzi niyo wubatse muri Mutimbuzi bati hari afise beneho urabyumva urabona yuko hariyo izo nzitizi zijanye n'indero ntidutegura abakobwa kuba abategetsi ntidutegura abakobwa kubona washakana n'abana bose mu Burundi tubategurira kuja kunyinyana nkuko yavuze ati kunyinyana ibyo bintu byo kunyinyurana byo gutwara unyinyuranye ntabyo dushobora abakenyezi n'abanyamahoro abakenyezi nabo kurya ibintu bitunganye hanyuma mukabyumvikana mutabyumvikanye ukabahebera kuko hari intambara abakenyezi badashobora kugira kandi se intambara mu gihugu cacu karatuma abantu bambara ibara kandi atakoza bakoze gatuma abantu bakoze ikosa ahubwo bari gukugwa ko gashambara baguma babiraramangana urumva rero hari iyo migenzo ijanye n'intwaro hari iyo migenzo ijanye no gukumira abakenyezi nuko amategeko ahari adaha ikibanza gikwiye abakenyezi n'ayahari aho ikibanza gito abakenyezi atagira urwego na rumwe rukurikirana ati mbega babakenyezi bya bice 30% abakenyezi bafise bijya bice mbega birubahirijwe gute ibitigiri canke ni gikanganyoni kuvuga ngo bitigiri 30% ucurambega ari mu kibanza kiye kandi ngo nuguhabwa turi bice 60% by'abanyagihugu turi bice 60% by'abantu bimburira igihugu turenga ahubwo turashikana 80% abakenyezi barima bakimbura bakagaburira igihugu mu mashuri dutangura turi bice bishikana na 60%. Umugabo uko dutangura bimwe mvuga nti gusasira tuba dusasiriye n'abantu benshi bariko barakura uko baduga niko biguma bisongora ugasanga muhageze mu gashorishori ngo 30%. Ivyo bintu vyitwa iburi ugasanga navyo nyene byaburiwe ntibyashizwe mu ngiro. Urumva rero nivyo nariko ndabwira hari intambamye nyinshi ibyo bya politike sino bigarukako ariko hari n'uruhara rwa twebwe nyene umukenyezi ahari bwa muvyeyi bwa mutware wo hejuru canke wo hasi. Ego urakoze kumbure mu kanya ndaheza nawe ndakugarukeko reka nje ku mupfasoni Marie Louise Baricako urongoye umuhari w'abigeme n'amahoro mu muhari w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro mbere n'umutekano umuhari n'amahoro
wewe uri kuraraba aho uko mugwanura urugamba uko mugwana kwigisha kwigisha abakenyezi canke abigeme bakiri bato mu guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi na riga ari cyo kibazo nyamukuru Uburundi busanzwe bufite amahoro n'umutekano kuva kera mwebwe muhura n'izihe nziti ikibazo kiva kure kuko ubanza kuraba aho dukorera hameze gute naho dukorera ingene hameze no kuba honyene turiko turabikora tukabikorera hanze y'igihugu birakwereka ibibazo igihugu kirimo ni ukuvuga rero yuko ingorane ni nyinshi ariko jewe iyo ndiko ndaraba igituma abakenyezi batorohewe mu gikorwa cabo igituma abakenyezi badashikira urwego bifuza gukorerako bivuye ku burongozi bw'igihugu dufite abarongozi muri iki gihe no mu bihe byaheze bashaka bamwe ineza y'igihugu atari cyo kintu kibahagaritse umutima ku ibindi kubera yuko mu gihe wowe uhagaritswe umutima n'ineza y'igihugu ucushira imbere ineza y'abanyagihugu ugaca urondera kwegeranya abanyagihugu bose kugira ngo baze guterera muri ico gikorwa cyo guteza imbere igihugu ntushobora kugiteza imbere wenyene nta kintu na kimwe ushobora kumarira igihugu ugikorera wenyene ndiko ndavuga wenyene imvuga umuntu umwe gusa ndiko mvuga n'umugwi umwe gusa ndiko mvuga n'akagwi gatoyi kamwe gusa abantu batwara igihugu bakibaza yuko bashobora kugitwara bonyene badashizemwo abandi bagaheza bakaronka aho bashika ni ukuvuga yuko mu gihe abarongozi ico bitaye ko ari ukwegeranya no kwikwegera ko no kuronka byinshi bishoboka muri ico gihe igihugu ntacyo kironka naho rero abakenyezi n'abigeme badasubira kuronkera ikibanza kuko ntibakorera bene izo ntumbero biravye neza bavuga nti biragoye ko abakenyezi baronka ikibanza kuko abakenyezi bavuga amahoro bavuga umutekano bavuga ubutungane bavuga kudakumira umaze kureka gukumira abakenyezi ucoreka gukumira n'ubwoko bumwe canke ubundi ugacoreka gukumira n'intara imwe canke iyindi ugacoreka gukumira novuga generation imwe canke iyindi baravuga yuko abakenyezi ari inkingi y'umuryango abarundi bose barakivuga yewe umukenyezi ari inkingi y'umuryango emera nuko umukenyezi ari inkingi y'igihugu ariko biravye neza aho twavuye aho twaciye aho tugeze uno munsi ni gake bashoboye kwitaho ico kintu c'ubwatsi abakenyezi ntitubasiga inyuma kuko ntaho twoshika n'ubitanguye abisiga mu nzira urabona haraje ary'amasezerano y'Arusha aravuga ko irya gice ca 30 jewe sindanagishima cane kuko sinumva igituma ari 30 ari 50 canke ibirenga umugabo naco nyene ariko naho bagishinze bega kirakurikizwa jewe kuri jewe ntigikurikizwa bwa mbere bwo naho twari tugeze byari byatanguye gukwira bikaba na 32 ubu byarasubiye hasi nta biriho mugabo ubu hari ikintu cyo guheza ibwirizwa ikintu cyo guheza ibwirizwa yakivuze ko cyane Patrice naho atagitomoye nk'uko guheza ibwirizwa reka atangiye kugira ngo twashyire abakenyezi agaca arondera wa mukenyezi atazomugora wa mukenyezi atazomucira mu ijambo wa mukenyezi atazomwankira ingingo agomba gufata akaba ari uwashiraho uwo rero urumva ntabakoreye igihugu arikoreye ni kwa kuri nariko ndavuga twebwe rero uko tubona ibintu by'uko tutaronka aho tuvugira uko n'abakenyezi baba bari mu nzego baraboshwe sinovuga ngo baboshwe n'umugozi uboneka mugabo hariho iterabwoba hariho ikintu c'uko
uramutse uvuze ikintu kitajanye n'ico uwugutegeka yiyumvira arakwirukana, aragupfunga, arakwica, arakunyuruza. Murabizi ivyo iwacu ingene bimeze, canke ukisanga uri nkino benshi bari muri ibi bintu twagiyemo by'ubuhungiro. Nta kibanza umukenyezi mu Burundi afise cyo gukoreramo ngo afashe igihugu, aterere igihugu, nta kibanza gishimishije afise. Sinovuga yuko atanumwe bariho kandi barakora ibishimwa, mugabo nta kibanza gikwiye abakenyezi bafise, kandi ivyerekeye abakenyezi nta nguvu babishiramwo. Ndavye nk'ibintu vyerekeye indero y'abigeme, n'ukuri ibintu by'indero y'abigeme birateye agahinda, naho indero muri rusangi ibabaje. Indero n'ukuri nta kibanza iri kwirahabwa, iyo abakenyezi y'abakobwa nabo eka n'abagore ikabiteye agahinda. Aho rero vyerekana ko atawubitayeho. Ibintu by'amagara bimeze uko nyene, ivyo bintu by'uburyo by'uko abakenyezi baburanirwa bakabura uburyo kuko atabuzi buriho, hama habuze ubuzi hakabura n'ico umuntu yifashisha basi ngo yiteze imbere. N'ivyo nyene ni bimwe Elari ariko aravuga by'uko abakenyezi badashobora gutorana, abakobwa badashobora gutorana. Ico ni ikintu ibindi bihugu vyakemuye, nariko vyagikemuye twebwe n'impaka tubohwe umugenzo wo mu myaka yahera. Ibintu byo mu myaka yahera twaherenganye ni byinshi cyane, kubera ko uwo mugenzo wo gukomera abakenyezi tutowurengana ngo turabe neza y'igihugu, turabe neza ikintu coteza imbere Burundi. Umunsi abakenyezi bose boshobora kuronka ico ako gateka ko kwitwa umwana mu bandi, bagahabwa ubwo burenganzira bwo gutorana, bagashobora kuronka ico bajana harya basaba ingurane, bakiteza imbere. Umuntu wa mbere azomererwa neza agatunganirwa n'igihugu c'u Burundi n'imiryango yabo n'uwo mukenyezi. Rero kubera iki none abaturongoye batabibona? Kubera iki batabibona? Kuko bateza kubona kure kudusumbya, bakabona kugira neza abakenyezi, gufata neza abakenyezi, kubacira inzira zo kwiteza imbere no gutera imbere. Ico vyofasha Uburundi, kuko uwa mbere azokunguka azoba Uburundi. Mugabo ntibabibona, kuko bimwe navuga ubwa mbere, uburongozi ntibushize amaso ku banyagihugu, ntibushize amaso ku gihugu, bushize amaso kuri bo nyene no ku kagwi gatoyi bari kumwe basangiye uko no bivuga urugamba. Ibyo rero birafata igihe, ntitwihebura, kuko yatwihebura ntituba tukivuga. Aya mahoro turondera, hariho abatabyumva bakagira ngo n'amahoro yuko atankoho zosubira kuba, ariko se amahoro yuko atankoho zosubira kuba, n'amahoro yuko Murundi wese yo kwidegemvya, agashobora gusohoka akagenda akagaruka azi neza ko atabwoba agira, azi neza ko atakimuhungabanya, akaba yoba azi yuko afite icyo agaburira umwana, akaba azi yuko umwana we aza kumushira mu ishuri, urwaye akamuvuza, akaba azi yuko afise uburenganzira bwo kuja mu bandi, agaterera ibyo ashobora, akubaka ibyo ashobora, agakora ibyo ashobora kugira ngo abiwe n'igihugu ciwe bitere imbere. Ibyo byose nibyo bigira amahoro. Ayo mahoro rero uno munsi ntiturayaronka, turacayagwanira. Niko ndavuga yuko tutihebura, ntiduhebura, suko tubona ingene bimeze, suko tubona ko bigira bize, mugabo turazi yuko bizoteba bigashika uwundi munsi, tugateba tukaronka utwumva, hanyuma akabona yuko by'ukuri reka twikubita agashi dukorera igihugu, dushira igihugu imbere. Naye handi ibyo bintu byo kugendera mu mico no mu migenzo, ukumva umuntu arifadikije ibyo bintu kugira ngo abarahohotera abantu, abarabacumukuza, abima ico bafitiye uburenganzira. Nukuri biriho kandi turabigwanya uko dushobora, mugabo ntibyoroshe kandi ntitwumvirizwa cyane ubu, kuko tuba tuvuga ibyo abari kuri ubwo butegetsi batifuza kumva. Iyo rero kuvuza ico batifuza kumva ntibakumviriza, ariko mugabo ntibigenda bitamenyekanye kandi barabimenya. Naho narimvuze ngo ntibakumviriza, ntako babigira, barabyumva, mugabo ntaco babikorako.
ariko bazote bagera aho babikorako uravye igihugu aho kigeze uno munsi ukaraba by'ukuri ingene abarundi bagowe naho abarongozi bamwe bavuga yuko abarundi bahiriwe cyane bari mu iparadizo urabona n'ukuri ko bagowe kandi babangamiwe ivyo birimwo abakenyezi birimwo ugwaruka birimwo n'igihugu cose abanyagihugu bose kandi ntibitoranura vyovyo ntibitoranura ubwoko ntibitoranura umugambwe ntibitoranura intara bose bacumukurira hamwe isoko ni ryarindi nta biciro by'abana n'abariya biriho ni bimwe bibuze kuri bose naho hariho bamwe baronka si igihugu cose kironka rero nukuri naho batavyumviriza nibashaka bavyumvirize kuko igihugu kigeze habi kandi kirakeneye gutabagwa rero twebwe bakenyezi tuguma tubivuga kandi tuzoguma tubivuga kuko nico tujejwe nico twiyemeje kandi nukuri n'umunezero kubikora kuko biragora rimwe ukumva umenga ndaraba nk'abari hari iwacu benshi kenshi turakunda kuvugana hanyuma nk'umuntu nkamubwira nti mbega ko twagomba gukora iki gikorwa ubona twogifatanye nkumva yuko by'ukuri batabishobora suko batabishaka mugabo nuko batafise uburenganzira bwo kubikora batibaza yuko bishobora kubazanira ingaruka mbi hariho abakenyezi bamwe twahora duhura mbere bo muri CNDD-FDD hanyuma turi nko mu manama hanze nkavuga ibinyene mvugira igihugu uko tubivuga ukabona nk'umwe arakubwira atari kuburya bijye uri kuravuga ni ivy'ukuri mugabo urabizi ko twe tutoshobora kubivuga uko tubivuze ntiwomenya ingene bigenda turabitahura turabyumva icyo ngomba kuvuga si kugira ngo nibashira imbere umukenyezi abari waje imbere ya bose abari we wenyene iminsi yose turafise uburorero bw'aho abakenyezi bagiye imbere bikamera neza by'ukuri barabonye mu bihugu bimwe no ngaha muri Afrika umufasoni Ellen Johnson yarabaye president w'igihugu ca Liberia nticaruka kuba igihugu casubiye kuba igihugu ari washitse kandi by'ukuri yarakoze nuko yakoreye igihugu aracubaka hariho n'abandi benshi hariho n'abatarabo muri Afrika mugabo je ico ndiko ndavuga niki ico ndiko ndavuga cane suko umukenyezi afise ubwenge abandi badafise suko umukenyezi afise sharusha abandi mugabo arafise ikintu kimwe atanumwe ashobora kugihakana arafise umutima ukunda igihugu umutima wo kubabara igihugu umutima w'impuhwe umutima wo kwitaho abanyagihugu rero ikintu cyose kijana n'intumbero igihugu cyose kijana n'intumbero icyo nokubwira ni narabonye batora abakenyezi mugabo abakenyezi bagakorera muri mu bibanza bitoroshe kuko abo bari kumwe batavyumva kimwe bigahera uwo mukenyezi yavuyemo yagiye kubera yuko ibyo avuga batavyumva kandi adashobora kwemera kugendera muri ivyo turashaka cane ko abakenyezi bajamwo mugabo ntituvuga kugira ngo dushaka igihugu ubundi munsi gihabwa abakenyezi bonyene ico turondera ko igihugu kiruguruye abakenyezi bazojamwo bajemwo kandi kumwe yari yamye abivuga haze ababishoboye ntihaze amazina ngo ujya n'umukenyezi kuko ivyo n'ubu barabigira naho ibitigiri birakwiye haje abakenyezi barimo mugabo bajya abakenyezi bose barimo sinibaza ko bose bazi ico bariko barakora harya atari gushigikira ibyo yamuzanye n'ukwemeza ibyo yamuzanye avuze no gukingira ico kibanza ciwe kugira ngo akigumemwo umwanya munini ushoboka si ibyo turiko turarondera ko abakenyezi bahabwa ikibanza cyo kugira ngo baterere igihugu
baterere igihugu kandi by'ukuri baterere icyo igihugu cyabahaye. Nibuka uwundi munsi nagiye mu muhari w'abakenyezi muri Afurika, ndawinjiramwo muri 1996. Ikintu ca mbere nashitse ndababwira nti jewe naje ngaha muri iki kintu ko cari ikintu ca kiraba justement ivyo by'uburongozi bw'abakenyezi, ikintu kiraba leadership y'abagore n'ibintu byo gufasha mu gutatura amatati. Ndababwira nti jewe n'ukuri ndanezerewe kuba ngaha, mugabe igihugu canje carandeze kirangirira neza, ndiga amashuri ndashikaho nshoboye hose. Uno munsi ndahagaze kubera Uburundi. Ndakeneye yuko Burundi mubigira priorite mu bintu muzokora, muje yo tugende kuraba tubone ibintu ingene bimeze, amaguru ico mufashika. Abakenyezi barankundiye baraza, turaja mu Burundi turagira ikintu twise mission de solidarité muri 1997. Nukuri iyo mission de solidarité niyo yahimirije abakenyezi b'abarundi kazi bagatahura ko boja Arusha. Bari bahakanye ko ataja Arusha kuko bitabaraba ari bya politike. Murabizi ingene abarundi kazi benshi biyumvira politike ni iby'abagabo, politike ni iby'ababeshi, politike n'umucafu urumva. Ariko barabwira ati amahoro ni kibazo canyu, barabitwigisha gushika abarundi kazi babifate bavyumve babitahure, baca bafasha no kugenda mu bihugu byose barondera barya bose babijejwe bahereye Burundi nyene baja no muri barya bose babijejwe ba Museveni ba Mandela ba Nyerere kugira ngo bemere ko abakenyezi bashobora kwinjira muri kirya kibanza. Ico kintu caranshimishije cane kandi carafashije. Hariho byinshi byakoretse, ibindi byinshi byashobotse kubera abakenyezi bari bahari. Rero nibe nico mba ndiko ndavuga yuko bahabwa nabonye iyo miryango yugururirwa abakenyezi. Umukenyezi arashobora gufata igihugu akagitwara kandi agitwara neza cyane. Ariko sico turiko turarondera, sico cyambere turiko turarondera, ico turiko turarondera cyambere nuko abakenyezi bugururirwa, hanyuma abishoboye baduge bashika iyo bashobora gushika. Tikaje kujeje université licence. Hama rero ndagira memoire bari bampaye kuja kwigisha mu Kibumbu muri école secondaire mu Kibumbu, kandi ndindiye kudefanda memoire. Ako naye ndayidefanze, umukuru wa departement nahora nigamo acarambaza yawe ayihejeje none byagenze gute. Baramubwira waronse amanota angahe? Nje naronse distinction. ngo nyaruka ngo rero acampa akazi kuba assistant muri university. Urumva, ariko abantu benshi turi kumwe ntibashobora kumva ingene umwana w'umukobwa, nari umukobwa sinari bwa nubake, umwana w'umukobwa ashobora kuba assistant muri university. Ni ukuvuga yuko rero uzohava ugenda ukagira doctora ukaza ukaba umwarimu nka twebwe, ni cane rwose kandi byabaye. Urumva, ndabigendamwo ndabibona ko bishoboka, naho ntagumye mba mu Burundi ngo nje ngira carrière muri university ntebe nshikire aho nashaka gushika hose, ariko narabona ko byashoboka. Abantu numva misho sinamashaka yuko bakobwa benshi bagira iryo shaka bakagwanira kuja imbere kuko barafise. Namanda bivuga kenshi twigana bijya Patrice yavuze, twarigana kandi harabo twarusha benshi, haraho twaba bambere tukabarushana kure, mugabo hagera gutora abo bashinga amabanga ukamenga abakenyezi ntibabishobora. Hari igihe namankunda ukavuga ko kantu karantwengeje. Umuntu yari ministre de l'éducation ico gihe jewe naragize doctorat nayihejeje ndi muri université, aratuma ngo bamurondere umugore yoshobora kuba vice recteur wa université. Hanyuma baraja kurondera, aca basanga hari jewe, aca bazana CV yanje baramushira, arabiraba abona iyo navukiye, aca avuga ngo oya genda murondera uwundi. Amaratuma uwundi muntu, uwo wundi muntu aragenda arondera asanga hari jewe, aca aramushira CV yanje ngo rondera uwundi. Hageze rya gatatu bazanye jewe nyene, aca avuga ko mwabuze umugore rero genda muzana umuhutu. Aca baragenda barazana umuhutu. Urumva jewe mbura kubera ntavuka aho uwo muntu yashaka ko
mvuka mugabo abavuka aho naho ico gihe ntibari bwatangure kuronka ayo madoktora rero ndakugira yuko kenshi nivyo bizibira igihugu nivyo uno munsi aha turiko turavuga biziriye igihugu kuraba uyu muntu ego yari kubishobora mugabo n'ubwoko buhe ari mu mugambwe uyuhe urumva bigaca bituma rero igihugu kizokwamba kizibiye twebwe natwe rero urabizi ko abakenyezi bashoboye abakenyezi bo bishobora ndabikubwiye neza abakenyezi bo bishobora hariho benshi bo bishobora mugabo ico turaba cane nukubugurira uwo muryango binjire hanyuma umuntu wese adashika ashobora gushika hose atakimuzibira atari inguvu ziwe n'ubwenge bwiwe n'ubushobozi bwiwe ndakubaza imbere yuko nja kwa Irari ko mushiraho imihari y'abakenyezi n'abigeme muharanira amahoro n'umutekano mu Burundi mbega muheza mukaja hamwe muri abakenyezi gusa canke muraheza namwe mugashamwo n'abagabo bakeyi nko mu muhari wanyu bimeze gute turabizi neza yuko abakenyezi bonyene ntaco vyadufashije vyo bari dusubiye hahandi nyene kandi ubuye murabona yuko hamaze iminsi hariho ikintu kicatweretse neza ibintu vyatutumye tubona neza yuko mu gihe cose turiko turavuga ngo abakenyezi ntibagakumigwe abakenyezi bangane n'abagabo abakenyezi bahabwe uburenganzira bumwe n'abagabo mu gihe cose urwo rugamba abagabo batazoba bariko bararugwana ku ruhande rwacu dufatanya amaboko ntawe tuzoshika ico twaragitahuye aho tugitahuriye rero ico dukora twebwe nko mu mahari n'amahoro dufise umugwi w'abantu twita abagenzi bayi n'amahoro les amis du mouvement abo nibo duheza tugakorana mugabo turagerageza nko mu manama dukora nko mu vyiyumviro tugiriye turiko turagira ivyiyumviro twegeranya ivyiyumviro ku bibazo bimwe bimwe bihambaye yerekeye abakenyezi iminsi yose izo nama turatumira abagabo tukaba turi kumwe kugira ngo nabo nyene badutere ivyiyumviro vyabo kandi badufashe no kubiteza imbere turabizi ko atari twenyene atari twoshika twaragitahuye kandi turagikorera no mu bo dukorana twebwe nko muri n'amahoro mu bo dukorana turafisemwo abagabo kubw'iyo mvo nyene uko twamaze gutahura ko twenyene ntituzoteza imbere abakenyezi mugabo turi kumwe n'abagabo ivyiyumviro biragwira kandi turafashanya tukagira aho dushika ico rero turacumva n'ukuri ari abagore bonyene n'abagabo bonyene ntaho bazoshika Irari n'irizi bukanya cenja kwa Patrice dusa n'abariko barasozera kino kiganiro Irari uri mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu urugamba mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu ugeze he mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu kubwanje jewe vyongora kukivuga ko kuko urunani nserukira rurimwe amashirahamwe hama ishirahamwe ryose rikitunganya ukwaryo ico ntushobora kuvuga ni mu runani muri CBDDH murabona CBDDH irimwe amashirahamwe ayatari make ashobora guseruka ari mu buhungiro ayari mu gihugu menshi ntaheza ngo ashobore guseruka bikwiye aho rero mu buhungiro usanga mu bantu bahunze igihe ukuntu baba bahunze biranatuma n'ingene n'amashirahamwe ingene abandanya akora ari mu buhungiro ariko mu runani CBDDH hari igikorwa twiyemeje c'uko duteza imbere ubutegetsi bw'umukenyezi mu bantu dusanga turaheza tubifise muri ntuze mu rupapuro rw'integanyo mu mugambi wacu kuva mu mwaka w'2019 twarateganije yuko tuzokwama duteza imbere ubutegetsi bw'umukenyezi aho hamwe no gwaruka
kuko biba biri hamwe. Ico ca mbere ni uko mu guhamagara abantu dukorana ibikorwa tugerageza amashirahamwe y'abakenyezi tukayaha ikibanza gikwiye. Mugabo ayo mashirahamwe y'abakenyezi murazi yuko atari menshi muri ayo ari mu buhungiro, ariko muri abo bakiri bato muri ayo mashirahamwe yavukiye mu buhungiro turagerageza kurondera amashirahamwe atwawe n'abakenyezi mu buhungiro. Naho nyene ntugire ngo ni menshi kuko urabona mu buhungiro ibibazo bihari, ntivyoroshe ko umukenyezi atanguza ishirahamwe ngo ariremareme ngo arikuze. Muri ico gihe turaheza tugasaba amashirahamwe ahari ko yoduha abakenyezi bari mu nzego tukabaha ubushobozi. Ivyo muri porogaramu turabifise. Ndibaza ko muri uno mwaka guhera mu mwaka uheze twaragerageje turarondera ivyiyumviro vyodufasha kugira iyo nteguro. Ivyo vyiyumviro twaravyegeranije kuko hariho ivyigwa twashoboye gukora, hari icigwa twashoboye gukora gituma twerekana yuko abakenyezi bashoboye, bafise ico bamaze mu kurondera amahoro, bafise ico bamaze mu kurondera yuko igihugu gitwarwa n'amategeko, mugabo ko bafise intambamyi. Duhereye rero kuri izo ntambamyi twarahuje n'abakenyezi bo mu karere, baraduha ivyiyumviro bituma kuva uno mwaka dushobora gutangura ibikorwa vyo gufasha abakenyezi bari mu mashirahamwe kwerevuka, kumenya ingene bo kwifata mu bihe bimwe bimwe bijanye no guharanira agateka kazina muntu, kuko uburenganzira bw'abakenyezi ni uburenganzira bwa kiremwa muntu. Agateka k'abakenyezi n'agateka kakiremwa muntu, kuko na cane cane tuzi ko ureze abakenyezi ukabateza imbere ureze igihugu. Mu gifaransa bavuga ngo qui éduque un homme éduque un homme seul, mais qui éduque une femme éduque toute une communauté. Mu gifaransa rero turazi yuko uwigishije umukenyezi umukujije umuhaye inguvu, ubuhaye inguvu umuryango, ubuhaye inguvu igihugu cose. Nico kimwe niyo umukenesheje. Muraraba mu ngo umukenyezi akenye agendera ubukene, bose baca bakena, abana, umushinga ntahe, urugo, umuryango. Urumva rero twebwe tugira tuti abakenyezi mu kubateza imbere reka tubigishe bamenye ingene bitwara kugira ngo bashobore gutwarira umuryango, bashobore no gutwarira igihugu, baronke ubwo bumenyi, hama kandi bamenye n'ingene bikorwa ivyo bikorwa vyo kurondera agateka kabo. Kuko dufata yuko mu bintu umukenyezi abuze bituma aguma muri ico kibanza, hari izo nguvu zo guharanira ako gateka, hari izo nguvu zo kuraba ingene ibintu vyohinduka. Ego uko nico gikorwa umuntu yovuga yuko ariko arakora mu runani rw'amashirahamwe. Ego reka nsimbire kwa Patrice Sabuguheba ni waba unyumva neza. Ubonaga Patrice ho kugwiki ni giki gikwiye gukorwa kugira ngo byukuri umukenyezi wowe uri no mu nama mpanuzwa jambo ni naba ntihenze kugira hajya mu nama mpanuzwa jambo umukenyezi ahabwa agaciro ashigwe n'imbere, hajya muri kaminuza y'u Burundi ukora umukenyezi ahabwa agaciro ashigwe imbere, eka no mu migambwe ya politiki. Ubona ari giki ubwo mu magufasha kuko twatahuye ko aho umukenyezi atarimwo biheza bikagorana. Murakoze mubajije icokogwa mugabo ndagira ngaruke gatoyi ku bakenyezi b'imboneza bari bashoboye kugira amahirwe yo gushingwa amabanga. Ivy'intonde byo twabihejeje, ivy'intonde uno munsi biriko bigendera ku rugero rw'amasezerano y'Arusha, ibice 30% mu ntonde ho barabikora gutyo nta ngorane, uretse ko bagenda bashira inyuma mugabo umuntu yozara iyagayigwa n'iyakamwa no kuvuga yozara shima. Ariko rero hari ibindi umufasoni Mario Wizera cyako yabivuze, ibintu igihe baba bariko baratora abo bashinga amabanga, ibintu by'ukugena
muribuka igihe umupfasoni Alice Nzomukunda yagenwa ngo abicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ayo mabanga ntiyamworoheye, yavuye anatanga n'imihoho. Bishoboka kuko naho byose bitaba byavuzwe usanga hariho abamukubita inkokora. Muribuka umupfasoni Immaculée Nahayo abaye umukuru w'inama nshingamateka, nawe nyene ntivyamworoheye, yarangije bamubogoje gutyo ku nguvu. Kandi murabona abagabo baterera urwamo hejuru. Mu bisanzwe aha ndaho muravuze ko ndi umujenama wa komine Mukaza, ni ibintu maze kugiramwo uburambe ndiko ndabibona neza. Mwashaka nk'utwara inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza n'umukenyezi, ariko mugende muraraba nk'iyo nama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza bavuze bati komine Mukaza inzego zijeho abashefu do zone 4: Nyakariga, Bwiza, Rohero, Buyenzi, bose n'abagabo. Ucusanga abari ku butegetsi bashima kubigira uko, basanga abashefu do zone uko ari 4 ba komine Mukaza n'abagabo gusa. Ugasanga waruvuze vya kaminuza y'u Burundi. Kaminuza y'u Burundi muri iyi minsi yahera narigeze kubona icegera c'umuyobozi wa kaminuza vice recteur ari umukenyezi. Mugabo ubu uko biri uno munsi recteur, vice recteur, secrétaire général n'abayobozi benshi n'abagabo. Nivyo mu madekre ahari harimo abakenyezi 2 mbonamwo. Urumva ko naho nyene muri wa mugwi ufata ingingo no kuvuga recteur, vice recteur, secrétaire général n'abari hafi, usanga umukenyezi atabarimwo. Ariko kandi mwibuke ko umwe ruvi bukuru ugakwira hose. Ibi bivugwa mu nzego dutanga uburorera hana hariya, genda murabe ku nzego ziri hejuru mu bushorishori bw'igihugu. Iyo umukuru w'igihugu ari umugabo, umushikiranganji wa mbere umugabo, icegera c'umukuru w'igihugu umugabo, umukuru w'inama nshingamateka umugabo, umukuru w'inama nkenguzamateka umugabo. Murumva yuko abo bagabo 5 bagiye gukorana biyumvira amabanga boshinga abakenyezi. Urumva ko ukwikunda kuba kwahereye hejuru biraheza bikagorana. Kandi umukenyezi aho hantu hafatirwa ingingo atariyo ngo aheze zaravuga ati babura amatari hamwe abakenyezi bangahe, abajejwe amadirection general abadeje harimo abakenyezi bangahe, abajejwe ubuserukizi bw'Uburundi mu mapungwa ba ambassadeur harimo abakenyezi bangahe, n'ibindi ngo agenda aravyibuka. Ucu usanga bigoreye aho nyene. Muti rero hokogwa iki? Mu bisanzwe ni inyifato y'uburongozi bw'igihugu, nibo nyene bavuga bati n'umukenyezi arashoboye, bakabivuga kandi bakabikora. Mu kubikora bahere aho nyene mu nzego zifata ingingo, muri 3 ba mbere mu gihugu habe harimo umukenyezi, kuko barashoboye. Turavye mu kanya nariko ndaraba abize ya Frida, ico gihe ikumira ry'abakenyezi ryari rigikomeye cyane, nta bakenyezi nabonyemwo hafi, ngirabo babarimwo ariko se ntabona nabonye. Mugabo kuva mu myaka ya 90 abakenyezi bize bakaminuza Marie Louise Bacako yabivuze bari batanguye kuboneka. Ubu noneho barahari kandi kubwishi, abafite ama specialité mu madomene yose bakomeye boshobora kugira ico bafashije. Ariko mugabo wabarondera muri izo nzego zikomeye z'igihugu ukababura. Nukuvuga iki? Ugushaka k'uburongozi bw'igihugu. Babishatse barabikora. Ngira ngo haraho duca tuvuga tuti umugambo uri ku butegetsi n'ubutabishaka, ariko bo bafasha bakavuga ati mbega umukenyezi abaye mukuru w'inama nshingamateka hari cyo homba canke hari cyo kunguka. Umukenyezi abaye mukuru w'inama nkenguzamateka nuko ego baravuga ngo barashika ngo batogwa n'abashingamateka cyangwa gatogwa n'abakenguzamateka. Mugabo hajya babikora bariko bakorera ku ntumbero y'umugambwe waronse abashingamateka beshi, babikora bariko bakorera ku ntumbero y'umugambwe waronse abakenguzamateka beshi, kuko umugambwe yavuze ati tora umukenyezi ubu unye niwe yoba umukuru w'inama nshingamateka. Biraheza bigakogwa
kuko bica mu matora mugabo kandi bica no mu mwumvikano muri politike byinshi bikorerwa mu mwumvikano nico cokogwa hanyuma hari ikindi c'ingendo inyifato ingabirano yo guharanira uburongozi madamu Elari Nibizi yabivuze ubwo burongozi abana babigeme hariho ababiharanira jewe ndafise abana mu mashure nko muri secretaire n'ahandi ugasanga umwana kubera inyifato y'uburongozi ingendo y'uburongozi ingabirano y'uburongozi asanga bamutoye akabaderege mu ishuri asanga bamutoye akabaduwayene nukuvuga iki umwana aratambukira uburongozi agira inyifato y'uburongozi agakura ari ndongozi kandi uburongozi ntibupfu busa bakabushima bakanabumwongera nukuvuga iyo yungurujwe ugasanga abana bahora bigana baravuze bati niwe abandanya ari derege wacu ivyo rero biramukuza abigeme birabakuza gushika hashika no muri za kaminuza n'abashitse muri kaminuza akaba umukomisere ajejwe ibindi uburongozi si vyiza kuza kurindira ngo uzoronke ngo aho bakugena ngo aho bagutondeka oyaye nawe urashobora kugaragara nk'indongozi nabo bakugena bakoroherwa kugaragara nk'indongozi kwifata nk'indongozi nabo batondeka batanga intonde canke ibindi bikaboneka ni nogarukirako mugabo murumva ko urugendo rukiriho mu gihe abarongozi b'igihugu bakitondeka bakibagira kuraba impande zose z'abagize igihugu abakenyezi canke abandi twavuze no musi wavuze abakenyezi mugabo ikumira riri mu Burundi riraraba n'ibindi bice by'ubwoko vy'intara n'ibingambwe n'ibindi murakoze ego nawe ndagushimire Marie Louise Barica ko dusozera kino kiganiro nakahe kamo cyangwa mubona ari giki gikwiye gukorwa mu maguru masha kugira ngo ikibazo cy'umukenye gitorerwe inyishu mu Burundi burundu akamo notera ni cyane cyane ku migwi ibiri y'abantu abambere n'abavyeyi abakabiri n'abategetsi abavyeyi nibigishe abana babo ko abana babo imbere yabo ari abana babo bangana babereke by'ukuri ko babitayeho co kimwe bababaye co kimwe babaha agaciro co kimwe pardon kandi ko atamwana asumba uwundi nta mwana n'ikinono ico ni ikintu ca mbere kandi ico abavyeyi baragishoboye bagishatse icya kabiri ni iki Patrice yavuze cyane kandi ndagishigikiye harakenewe ikintu citwa mu gifaransa volonté politique ni ukuvuga yuko abarongozi hariya ku rwego rwo hejuru bagomba gufata iki kibazo c'abakenyezi mu minwe kandi bakiyemeza ko bihinduka abakenyezi ntibagasubire gukumirwa abakenyezi ntibasubire gukengerwa abakenyezi ntibasubire gushirwa kure mu gihe rero ivyo bintu yamaze kuvyishiramo akavyumva icambere na mbere agira arabishikiriza akabishikiriza abo bakorana bose abo bari kumwe bose kuva hejuru gushika hasi abanyagihugu byose bakavyumviraho kandi ica kabiri agahera ko wenyene atangura kugishira mu ngiro kugira ngo yerekane akarorero hanyuma abarundi bigishwe ko umukenyezi ari umurundi nk'abandi kandi mu gihe afise ubwenge n'ubushobozi nko twane tubivuga akaba yoshobora kuzezwa amabanga yose yerekeye igihugu mu gihe ayashobora ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane kandi numva ari byo bihambaye kuko mu gihe cyose tazoba turafise iyo volonté politique tuzoguma tubivuga ariko ntaho bizoshika no kuba hariho abantu bamwe nko ku mitumba no mu makomune baciyumvira yuko umukenyezi batomushiramwe iyo bagize nkarya amakonseyi yo ku misozi cyangwa yo mu makomune batabashiramwo cyangwa babaha ibibanza bikwiye
hariho umuntu twigeze kuganira turiko turagira turaraba hose turaba ingene bimeze mu Burundi vyerekeye ibibanza by'abakenyezi. Hama uwo muntu arambwira, kandi yari umugabo wari Muyinga, arambwira ati burya uburongozi bw'abakenyezi bumeze nka sinibuka triangle ingene babivuga mu Gifaransa, mugabo yatubwiye ati bumeze nka triangle renversé. Hariya hejuru burakwije bya bindi baharura 30%, mugabo ugiye kumanuka hariya munsi ugenda buhoro buhoro bigabanuka uza gushika hariya ku musozi biringira ngo nka 1% canke 2%. Nuko bimeze kubera iki bari abantu bo ku misozi no mu makomini bakibibona gutyo, kuko ata muntu umwe arabahumura. Urya muntu yitwa ko ari we atubonera kure niwe ategeza kubivuga akabihimiriza abanyagihugu, akabahumura, akababwira ko igihe cyose twabigize twarihenze ntaco byamariye igihugu. Reka rero dukore ibifise akamaro bizomarira igihugu. Jewe mbona ko ibyo bintu bibiri ari byo byokorwa. Icambere n'abavyeyi, icya kabiri n'abarongozi, icya gatatu abagabo n'abahungu. Iyo turiko turavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi, mbega abakenyezi iyo bahohoterwa nande? Bijya bavuga ngo amabi akorerwa abakenyezi ako abikora abandi, bikora abagabo, bikora abahungu. Rero kugira ngo ico gikorwa tugikore neza kandi tugira aho dushika, ni bimwe bari kurabaza mu kanya kaheze, ni turonka abagabo baja ku ruhande rwacu badushigikire, abari bo bagwana urwo rugamba kurusha na twebwe, kuko ingamba ni nyinshi. Ibyo byose igihugu kiracakeneye ingufu za twese, kuko niho tuzogira aho dushika. Hagira abavyumva rero babifate mu minwe, babyigisha abandi, hanyuma tubone gushika aho twifuza gushika. Abo bantu ni babandi bavuga ngo bagwanira ikintu cyitwa masculinité positive, kandi mu Burundi turabafise benshi baba mu banyagihugu, baba mu barongozi, baba mu bagwizatunga, hose barahari. Rero nibemere baje kuri urwo rugamba hamwe natwe, badufashe, nta nkeka mfise ko tuzorutsinda. Ego murakoze. Ari nibizi nawe sinzi ko ofise akamo wotera kugira ngo umukenyezi bikunde ahabwe agaciro mu nzego zifata ingingo dusozera kino kiganiro. Ego murakoze. Kugira umukenyezi ahabwe agaciro mu nzego zifata ingingo, ikintu ca mbere ngira mpere kuri abo bakenyezi bafise amabanga yaba yo hasi canke yaba yo hejuru, nibafashe kugira umwana w'umwigeme aronka agaciro mu muryango. Hajya ku mashuri babigisha baronka umwanya yuko biga ibijanye n'ingene umukenyezi ashobora gutwara, guhera ku byo hasi, guhera ku ishuri, n'ibita leadership des femmes. Umukenyezi yiha agaciro, yihaye agaciro. Abo bakenyezi rero baheze bakorere kuri barya abantu batwara inama nshingamateka, batwara leta. Murabona hariyo amategeko yagumye avundiye mu matiruwari, amategeko yubahiriza abakenyezi, barabe yuko yo kubahirizwa ayahari. Hama aya atashoboye gusohoka, leta y'u Burundi yategetse kwemeza yemeze. Hama rero abakenyezi nabo nyene kandi natwe twobandanya barabe ko hojaho inzego nka kurya hariho urwego rwubahiriza ibwirizwa shingiro, tukaraba yuko hatoba nk'urwego rukurikirana iyubahirizwa ry'ivyanditse mu mategeko y'u Burundi, ivyanditse vyubahiriza uburinganire bw'abigeme n'abagabo, bw'abakenyezi n'abagabo. Hama ikindi nuko turi mu gihe nyene c'intambara, dukeneye amahoro. Ko ayo mahoro niyo ashobora gufasha yuko hashobora kuba impinduka mu by'intwaro, kuko intwaro iringanije irashimiza abakenyezi kuko ntibagateka. Hama nico gituma abakenyezi bari hejuru, abazotogwa ejo, kuko ntawuvuga ngo hariho impinduka niniya. Abazotogwa ejo ariko baharanira ico kibanza c'umukenyezi guhera hasi, kugira ngo umukenyezi ahaja bamwe bahabwe amabanga biciye ku ngingo
bajya abakenyezi baba abakenyezi koko bafise agaciro batanzwe n'iyo migwi y'abakenyezi hama kandi bagira icyo kwicamara mu nzego bariko baraserukira. Urumva rero ayo mategeko akeneye yuko hariho umugwi uzurakurikirana bakavuga bati amategeko mu ibwirizwa shingiro aha agateka abakenyezi arakurikizwa ntakurikizwa abatayakurikije bakaronka n'ibihano abo mu migambwe abo mu ntwaro. Hama rero leta tukayisaba yuko yoshiraho ibikorwa n'amategeko ko kubyubahiriza abakenyezi kugira ngo umukenyezi yumve ko akamaro afise kagira bavuga ngo uhusha itunga ahusha umugore kajya akamaro afise kugira yimburire igihugu abone neza yuko no mwicungera ry'uwo mwimbu no mwitunganye ry'uwo mwimbu uhereye mu muryango gushika hejuru mu gihugu ko uwo mukenyezi afise ijambo. Hama ibindi no guhindura ingendo abategetsi b'u Burundi bakwiye guhindura ingendo baba ari abo mu migambwe baba ari abo bafise amabanga y'igihugu bubahiriza umukenyezi bamukingire guhera ku gukingira ku mwana ari mu ishure hagize umuntu atesha ubuntu cyangwa atesha agaciro umukenyezi aba afise amategeko amuhana aba afise n'inzego zibicungera hamwe n'inzego zimuhana. Ego murakoze reka rero irari nirizinda gushimira ku kanya wahaye ijwi ry'ugwaruka muri kino kiganiro gifashe umugongo n'ishirahamwe Ranagata kazina muntu akate Burundi mu ntumbero yo guha ikibanza gikwiye umukenyezi mu gihugu na cecane mu bijanye no gufata ingingo. Murakoze cyane Philippe. Ego Patrice Sabuguheba reka nawe ndagukengurukire akanya waduhaye nibaze ko ivyiyumviro c'interano watanze hari ikizomarira abakenyezi. Murakoze ndabashimiye naje Jo Philbert ndashimiye kandi abo twaganiriye Mariusi baricako na Mufasoni Nibizi reka ndashimiye n'abarundi bose baza kumva kino kiganiro hanyuma na cyane duharanye agateka k'abakenyezi gusa no munsi ngira ngo twabuza abakenyezi mugabo gateka kazina muntu muri rusangi mu Burundi. Murakoze. Ego no urakoze Marie-Louise baricako nawe ndagukengurukire ku ntererano yawe washikirije. Murakoze cyane nanje ndashimiye n'abo twari kumwe mu kiganiro ndanashimiye n'abatwumvirije cyangwa baza kutwumviriza. Murakoze cyane. Ego Jo Philbert Karangwa rero nije nariko ndabashikiriza kino kiganiro nariko ndafasha mu ngabo bw'ivyuma na Yves Irakoze. Ikiganiro mwateguye n'ishirahamwe akate Burundi ishirahamwe hana agateka kazina muntu numva ko ni akabakenyezi baba bataga asigaje inyuma bari bafatikanje ni radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Reka ndabashimire mwese rero twabanye kuva mu ntango za kino kiganiro nongera nkengurukira intererano z'abatumire nari natumye ibihe byiza Imana irinde Uburundi n'abarundi nagahinduke. kaze nshuti namwe bagenzi muko murumviriza Radio Peace FM mega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza duhari jambo ni kuri Radio Peace FM